menya gripe, umenye kuyikingira, umenye no kuyivura no kuyivura abandi igihe yamaze kubaho. Iki ni ikiganiro mwateguriwe n'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye ni Foteke Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Maître Alexis Harimenshi. Muri kino kiganiro turababwira ibimenyetso biranga umuntu agwaye gripe, tubabwire uwo yasinzikaje uko bimugendera, tubabwire ukuntu iyo ndwara ibaho, ukuntu umuntu yandura, hamwe n'ukuntu woyivura ukoresheje uburyo buzimbutse bworoshe cyane kandi ukayirandurana n'imizi mu minsi mikeya. Uhejeje kumviriza kino kiganiro, kinyanyagize hirya no hino, na cyane cyane muri bino bihe byimirije iki, aho abantu benshi usanga bayigwara kuko yandukira mu buryo bworoshe cyane. Uzoba wifatiranyije n'ikigo Nifoteke muri kino gikorwa c'iteka cyo gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu biciye muri kino gikorwa cyo kwamamaza ubuvuzi kama mu gihugu no hirya no hino ku isi. Muti rero gripe ibyayo bipanze gute? Iyo wanduye umugera wa gripe, yaba ari gripe yo mu bwoko bwa type A, B canke C, hariho ibimenyetso wibonako ukacubwira ati hakaba atari ibindi byinyegeje inyuma, namaze kwandura gripe. Urasamura, aricyo kimenyetso ca mbere cibanze kibanziriza byose. Ukasamura bigahera, ukasamura bigahera. Mu nyuma ugatangura kuziba amazuru. Nk'ubu nk'akarori nambo ryamye, umusaya uryamiye ko kubaryamira urubavu, ugasanga iryo zuru ryazivye kandi irindi ritazivye. Ibyo iyo bijyanye no kwasamura ku muntu akuze cyane ku mwana, hajya gripe mu mwafatanye, ushatse woca utangura kwivura hakiri kare. Kwasamura bijyanye no kuziba izuru uburyamiye cyane cyane mu ijoro, mu nyuma inkorora ikiziramwo. Kwasamura, kuziba amazuru, inkorora, ibicurane bigaca bitangura kwisuka, ugatangura kumva urushe umubiri, na cyane cyane mu ngingo ukamengo bakuvunaguye, mu gikiriza ukumva umengo haratekeye, ariko ugahema atangorane, ariko ukumva umengo haratekeye, mu maso ukababara, umutwe ukameneka, umururumbo ukatangura ukaduga. Ibyo ni ibimenyetso simusiga biranga umuntu agwaye gripe. Menya neza muri kino gihe c'ingwara ya coronavirus yahinguwe kandi gakwiragizwa mu isi n'abateka mutwe bavisemwo inyungu mu by'ubutunzi na politike y'ibihugu, la géopolitique. Wiyubare kwitiranya gripe na coronavirus, ariko gripe ivyo nivyo bimenyetso biyiranga. Itangura wasamura, mu nyuma amazuru akazaraziba cyane cyane mu ijoro, ibicurane bikaza, umururumbo, gucika intege, kubabara kuruha mu ngingo, umutwe ukameneka, mu maso ukababara, hanyuma inkorora rero ikaca itangura kuba ndanse. Ivyo nivyo bimenyetso bya gripe. Gripe rero ni indwara abantu bafata minenerwe, niyo bayigwaye bakayivura vyirarira ari nkaho umengo ni indwara isanzwe, ariko bakibagira yuko iyo uyigwara kenshi kandi ukayikira yarinze kugusinzikaza igihe kirekire, ishobora konona amahaha yawe, ugasanga uragwariyemwo infection y'amahaha, ukayigwaramwo n'umusonga, pneumonie. Mugabo wewe byatanguye ubifata minenegwe. Ni byiza yuko ukibona ibimenyetso bya gripe uca uyihagurukira ukayihasha mu mwanya mutoyi, na cyane cyane ku bantu basanzwe bafise umubiri udafise ubushobozi bukwiye bwo kwigwanira, les immunodéprimés, nk'abantu bagwaye umugera wa sida, abantu hasima yasinzikaje, abana hamwe n'abasaza. Abo n'abantu bakwiye kuba maso cyane
kubera yuko baramutse bayigwaye gripe ishobora kuca ifatana n'ibyo bibazo bafise ikacibasinzikaza. Aha ntituvuze abana bagwaye bronchite, ingwara y'amahaha imeze nk'asima. Ukaramuka ugwaje umwana wawe bronchite cyangwa ugwaye hasima, wiyubare cyane ugitangura kubona ibyo bimenyetso biranga gripe, ucunyarutse ubirandurane n'imizi hakiri kare, ataraho ucuja ku ipompo, ucuja mu bitaro bakugire nebulisation, bwa buryo bwo guhemera mu vyuma kwa muganga mu bitaro, kubera ushobora kuba wiyanjanjwe ko ntuce uyigwanya hakiri kare. Na cyane cyane kuba mama basanze bagira ugwangara bwo kuvura n'ingoga cyangwa kuvuza n'ingoga abana babo, akazoza kwibuka ko hageze ko avura cyangwa avuza umwana ari uko umwana ageze kuja ku musego mu bitaro. Iterwa n'umugera. None yandukira gute gripe? Gripe ni ingwara yandukira nabi kujya kwa coronavirus. Iyo umuntu yasamuye muri kumwe, tujya ducurana asohora, tujya dute asohora mu mpema asohoye, tugutarukiye ko naho tugutarukira ku kuboko, hanyuma uko kuboko kikoza ku mazuru hehe, asohora amavirisi muri we, nawe akaca yagusukamwe. Naho aguhemera ko gusa takoroye urayandura. Nk'akarorero murabana mu nzu, muramwamwe babibonye yuko iyo umuntu umwe yanduye mu nzu ayanduza 4-5, ugasanga inzu yose ni mihindigiti. Aje gituma igihe hagize umuntu umwe yanduye gripe mu nzu, wa mupapa we ukabona hari umwana canke madame yanduye ibimenyetso bya gripe, ubwo nyene vira hasi ico kibazo avugwe akire, ntubifate minenego ngo nuko atari ugwaye, kuko nawe ucugwara n'abana bawe bose babimihindigiti. Nico gituma ibimenyetso bigitangwa kuboneka, ubwo nyene nibivugwe ko kubera yuko yandukira vyoroshe mu muyaga, aguhemeye ko, agukororeye ko, amate n'ikintu ukoze ko yahemeye ko, aho yaciriye udute twaje dutarutse igihe ariko arakorora canke ariko aragira ibicurane. Ivyo vyene birahagije kugira ngo uwavyegereye bice bimwandukira. Ni ingwara mbi cyane imeze kujya kwa coronavirus. Ni bande bageramiwe na gripe gusumba abandi? N'abana bato, kuko ubushobozi bw'abasirikare babo bwo kwikingira ingwara abuba budakomeye. Les immunodéprimés, bajya abantu bagwaye nk'umugera wa sida, barya nabi rimwe ku munsi, utuntu twa ntica ntikize, indya zipfuye kubera ubukene, abantu bonze cyane bagashira umunywera kubera ingwara zabasesereje, cyangwa atonze mugabo ingwara zaramusesereje, nka diabete yaramusesereje, kanseri yaramusesereje, hasima yaramusesereje, bronchite asthmatiforme yaramusesereje. Mu yandi majambo, igihe umubiri watakaje ubushobozi bwo kwigwanira. Kandi abo iyo banayigwaye bamara igihe kirekire bariko barayanduza abandi, uko n'umubiri wabo utaba woroshe gukira vyoroshe. Erega nta muti kw'isura ahingurwa uvura virus iyo ariyo yose, ariko hariho imiti n'imiti kamiriho ifasha abasirikare b'umubiri gusangangura virus ikazimangana mu mubiri w'umuntu. Si umuti usangangura virus, ni umuti ufasha abasirikare bawe gusangangura uwo mugera virus ukazimangana muri wewe. Rero abantu bagwaye ingwara zabasesereje umubiri ukaba waraseserewe, bakagenda bakonyera bafise amagara make, bama ku musego, umusego ukura uwundi usubira uwundi, hamwe n'abana bato n'abasaza, bo kwiyubara cyane bacumba bya bimenyetso vya mbere, bakaca batangura kwivura kugira bayirandurane n'imizi hakiri kare, ataraho ya gripe imaze kubatsimbataramo irabashegesha, ahubwo nabwo abugwayi basanganye nabwo bukaca bwiyongera. Nk'akarero murabizi yuko umugwayi wa diabete iyo agwaye ingwara yose itera umururumbo, isukari kiduga, kandi gripe nayo irabitera. Aho rero ni kuhiyubara gose mukahitondera ku rwego rukomeye. Muti none rero nagwaye gripe kandi nayigwaje, vya bimenyetso nabibonye, noca nkora iki? Mu gihe atari coronavirus wobugwaye ariko akaba ari gripe wagwaye, umuti uroroshe cyane, n'ahari ingwara igoye kandi isinzikaza benshi kandi ntuzimvye. Ehe nawe ndakwereka inhalation du jus de citron, kwirongera umutobe w'indimu mu mazuru. Longa indimu yawe, yikatemo kabiri, fata imbugita cyangwa ifurusheti ukuremwo zijya mbuto mwakije gipande c'indimu, ryama ku gitanda ugaramye,
canke ku ntebe ndende uryame kugaramye, uwo muntu muri kumwe nafate cya gipande c'indimu bakuyemwo intete z'indimu, uryamye ugaramye, akanyire mu zuru, mu ntoboro y'izuru amama nka 10, naho yenda akagira 8, 9 canke 12 ntaco vyisha, ni hafi y'amama 10 mu ntoboro imwe, 10 mu yindi ntoboro ugaramye, kandi wirinde guhemera mu zuru mu mwanya ariko arayishiramwo, kuko hagiye uhema winjiza impemu ushobora wihenda ugakwega cyane iyo ndimu uyinjiza n'impemu zawe, icyo gihe ikigenda n'inguvu nyinshi ukaza wumva umengo mu bwonko haratabutse. Ahubwo mu gihe bariko barayigushiramwo wumve neza, mu gihe bariko barayigukanyiramwo iyaranje uhemere mu kanwa ntuhemere mu zuru, cyane umere nk'uwakupye impemu kuko ntamara umwanya munini, wirinde guhema mw'uwo mwanya kugira iyo ndimu aba ariyo yimanukana mu zuru ryawe, mu zuru rimwe mu 10, mu rindi zuru mu 10, hanyuma hejeje kuryojotereza mwayo mama rero urashobora guhema nta kibazo, cyane cyane guhemera mu kanwa, kandi ugumuraramye n'imiburiburi nk'iminota 3, hagati y'iminota 3 n'5 uraramye ugaramye. Ya ndimu rero iguma imanuka yimanura ukaza kuyumvira mu kanwa mu muhogo. Ivyo biheze, ya minota hagati y'3 n'5 iheze, uca ugenda nko muri dushe, ku bantu bafise amadushe y'ikizungu muri lavabo, ku bantu ubwo buryo atari bwo babayeho, tugenda wiherere nk'inyuma mu kigo, inyuma y'inzu mu bitoke hategereye abantu, hanyuma wikokomore kugira ngo bimwe bivuye mu mazuru byari byarazibiranye hariya mu mazuru mu magage byose ubikwege, ubicire, wikokomore, usubire wikokomore, uburi kurabikwega mu mazuru hose byazibiranye. Indimu ifise ubushobozi bwo irabigagura byose ibyo byazibiranye mu mazuru byatumye wumva uremerwa mu ruhanga, umutwe umeneka, byose ikabikwega ikabikurayo, wewe ukabisohora ubicije mu kanwa mu kwikokomora. Yemwe inyuma y'iminota nk'itatu ya ndimu iragusasata, nivyo, ariko bya bindi byo kugusasata byose nko mu minota 5 biba biheze, ikubabaza akanya gatoyi. Mugabo inyungu cyo hakura, wa mutwe wari uremerewe mu mazuru wari wazibye, mu muhogo umengo hari ibisebe bahakaratuye, umengo hari ibisebe, ivyo vyose bica bitangura guhera, bimwe byo gucika intege, n'inkorore kigenda igabanuka. Iyo ndimu rero aya mama 10 mu zuru, ayandi 10 mu zuru, ubikora nko mu gitondo, ugasubira saa 6, ugasubira ku mugoroba canke mw'ijoro, no kuvuga incuro 3 ku munsi. Kiya gipande c'indimu wasigaje bisaba ukibika ahantu gipfundikirwa ntigume gica kumuyaga oxygene, kuko nka vitamine C irimwo ikivamwo iyo gisize ahantu hapfunduruye haguma haca kumuyaga, ikitavuze cyo n'igihe hari itara, kugira uze kusubira kugikoresha ubugira kabiri. Mugabe indimu wasatuye ntuyikoresha iminsi 2, ikoresha umunsi umwe ihere, yasigaje yikanyire mu mazi uyinywe, kugira ngo bukeye ukoreshe yindi nshasha, atarahuzo gumukoresha umuti wamaze gupfa. Uwo n'umuti w'igitangaza ku bantu bakuze, usangangura bimwe vyimazeyo grippe y'ubwoko bwose, yaba ari virus A, virus B cyangwa virus C, ntishobora kugira resistance cyane ngo yanke gukira, ntibibaho. Abantu bose bayikoresheje muri kiringo c'imyaka 20 tumaze muri iki gikorwa cy'ubuvuzi kama, ntiturumva umuntu yivuriye muri ubwo buryo ngo byanke, kiretse abanyagwangara n'abantu batitaye amagara yabo, abikora rimwe ngo irambabaje akaca bireka. Abo nabo cuboreka nyene bakaba barahegahegana na izo ndwi 2-3 ko yaze kwivuza indimi binyarutsa, nta kundi. Umuntu akuze uwo ni wo muti. Mu gihe naho yoba ari umwana mutoya ari hagati y'imyaka 3 hamwe n'imyaka 8, yokoresha amama ari hagati ya 6 n'8. Ariko wihenze ugasanga arabura canke ararenga ko dafise ka gacupa ko muri pharmacie gashira mama mu zuru utagafise, wewe urakanya gusa ukagereranya, kuko uwo muti nta na kimwe ukononera, nta na kimwe. Ntubibaze ngo ikijya mu bwonko ngo irabwonona, oya, ibyo sivyo. Numva ubikubwiza ari karaguswaganya. Nta muntu numwe aratubwira ko uwo muti wamwononeye, awufashe
mu buryo bwiza. Ariko uyu muti nahoba akayoya kamaze iminsi kavutse ugashiriramwo amama 3 mu zuru rimwe ayandi 3 mu zuru rimwe 3 ku munsi, n'umuti w'igitangaza kandi ako kayoya ntacu kononera. Je nta mwana wanje numwe mu bana 3 mfise ntabikoreye kuva kira kayoya, nta numwe vyigeze bigirira nabi haba n'intete. Ikiringo rero womara uri kurivura ku bakuze n'abana ubikoze uko dusiguye ni hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5, bigaterwa naho yari kugejeje mu kugusinzikaza. Iyo watangiye kubikora ugitangura kumva bya bimenyetso byo kwasamura, kuziba amazuru no gukorora, mu minsi 2 itarenga 3 uba wamaze gukira, byaheze ibimenyetso byose byazimanganye. Kaco simba mageregere, ariko kenshi inkorora ikira itevye gusumba. Igihe naho biba bishoboka, uyu muti wo gushira indimu mu mazuru wo ufatanya n'uyu muti wo kunywa mu kanwa. Muti nawo wobigenza gute? Fata amagoma nk'3 y'ibitunguru bitukura onyo huje binini binini, ubikureko bijya by'ibicafu by'inyuma, ubironge mu mazi, uce ubironga no mu mazi avuye kuzikarikarabira, hanyuma ubikatagure duto duto ushire nko mu gasorori kibumbashe bole. Hanyuma uce ufata ibiyiko by'isukari 5 byuzuye, ucumena hejuru kwa bya bitunguru byawe, utwikire hejuru ya bya bitunguru mugo ntuvangavange, ucupfundikira. Inyuma y'amasaha ari hagati ya 6 na 12, fata upfundurure ya sorori yawe, ucusanga bya bitunguru byose bidengerewe n'amazi atavuye ahandi, mugabo yikanye muri bya bitunguru hamwe na ya sukari yashonze igacika amazi, vyavangavanganye. Vitamine C, quercétine n'ibindi bintu bihambaye biri mu gitunguru bikomeza abasirikare bagwanira umubiri, bagashobozwa gusangangura amamikrobe, amavirus mu mubiri, byose biba bivangavanganye mwayo mazi y'ibitunguru. Ku muntu akuze rero ucufata nk'ibiyiko 3 buri minota 30, buri minota 30 winywera ibiyiko 3, ibiyiko 3, ibiyiko 3, ibiyiko 3, gushika naho y'amazi y'ibitunguru yose ahera. Ari umwana ari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6, uwo muha nk'ibiyiko 2, ibiyiko 2, ibiyiko 2 buri minota 30, buri minota 30, igihe cyose umwanya ubu bigushoboza. Bidashoboka ukoresha umwanya ushoboka, mugu washoboye ibyo ni wakira n'ingoga. Ari umwana mutoya nk'akarorero afise nk'amezi 6 kuduga gushika nko ku mwaka, uwo muha ikiyiko kimwe buri minota 30. Ntiwibaze ngo iyo sukari kimugwaza diabete, kuko si ya sukari y'uburozi twamako mu cyayi no mu kawa ukabigira ubuzima bwawe. Nivyo akora mu kiringo kigufi ki hagati y'iminsi 3 n'itanu gusa akaba kibuze. Uwo muti rero ukoresheje hamwe na wa muti wo mu mazuru ni gitangaza mu gusangangura amavirus atera gripe mu mubiri w'umuntu, n'ibimenyetso byose bya gripe bikaca biranduranwa n'imizi. Iyo miti 2 uyifadikanije ukeneye gukira n'ingogana cyane cyane nk'iya gusinzikaje gose. Muri cya kiringo twababwira kiri hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5, bigaterwa n'urugero iba yaragusinzikaje. Mu gihe ingwara ya gripe iri kirabica bigacika hirya no hino, na cyane cyane muri iki gihe twegereje iki, aho usanga abantu bandura byoroshe gusomba mu bindi bihe, ni vyiza yuko uyu muti w'indimu yo mu mazuru hamwe n'uyu muti w'ibitunguru bivanze n'isukari mu vyitwararika kugira ngo iyi ngwara ntisinzikaza abantu, na cyane cyane abana bato, abantu bashaje, abagwayi ba hasima, ba bronchite, abagwayi b'ingwara ya diabete hamwe n'abandi. Hanyuma uyu muti kugira ngo umenyekane ukwiragizwe hirya no hino, atari mu bagwaye gusa no mu bakomeye, kugira ngo mube mwifadikanje n'ikigo Nifoteke Burundi muri kino gikorwa cy'iteka cyo gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu. Menya neza, kirazira gukoresha uwo muti w'ibitunguru bivanze n'isukari mu gihe umuntu agwaye ingwara ya diabete y'igisukari. Kirazira nico kimwe n'igihe umuntu agwaye ibikomere byo mu mushishito irisere gastrique, canke igihe agwaye ingwara y'ubushe bwo mu mushishito gastrique, uwo muti wo kunywa ntawunywa. Mugo ugwaye ibikomere byo mu mushishito canke ibyo gusha mu mushishito,
ntibujijwe gukoresha indimu yo mu mazuru kuko ntijya mu mushishito. Kabiri, kirazira gukoresha indimu yo mu mazuru mu gihe urwaye indwara yo guhuganirwa mw'ibi bice byo mu mutwe byo mu mazuru, ibyo twita rhinite allergique. Hamwe wasamura amaso agahishira, hano mu muhogo mu marakaraka ukamengo woshirayo intoke ukiyagaza, ko ndavuga ha munsi y'ururimi mu muhogo kamengo kwiyagaza, no mu matwi ukaguma ugumiza y'urutoke. Iyo ndwara bayita rhinite allergique. Ukoresheje indimu mu mazuru no gusara umengo wosara, ico gihe rero iyo ndimu ntiwoyikoresha. Ivyo nivyo twita contre-indication, ryari kizira kubikoresha. Ariko ku bagwaye sinizite bagwaye nta probleme gukoresha iyo ndimu yo mu mazuru kuko ubwayo isanzwe ari n'umuti wa sinizite. Wowe rero wumvise kino kiganiro, gira umwete wo kukinyanyagiza no mu bandi benshi, inshuti zawe n'abagenzi mu magroupe ya WhatsApp bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania, mu Bugande, mu Bubirigi, muri Canada, kuko intumbero nyamukuru y'ikigo Nifoteke Burundi so kwigisha abantu kugira ngo tubavure hama baduhe ibifaranga vyinshi, kuko ayo mafaranga naho muyaduha tuzopfa tuyasiga hano ku isi, ahubwo niyo gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu. Arico gituma twebwe atangorane nimwe byiteze kudutera kubigisha indwara tukajya tubaha n'umuti uyivura, kandi mukivura mutarinze no kuturondera. Uwo bigoye nawe nta kibazo aca turondera tukamukorera umuti, ariko uwo bitagoye nawikorere, kandi ivyo nta buhombe na bumwe bizopfa biduteye. Bamwe baravuga ati ariko Alex wowe uri kijuju, wewe wigisha indwara uvuge n'imiti kandi uce wigisha abantu n'ukuntu bayikorera batakurondeye. Umwanditsi w'igitabo yise Demain l'Apocalypse répond, nasomye yanditse ngo ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des hommes décidés à faire le bien et qui osent le faire. Icisi keneye uyo munsi n'abagabo biyemeza bamaramaza bati tugiye gukora iciza kandi bakubahuka kugikora. Jewe rero nariyemeje gukora iki ciza, ntaravye ubwoko, ntaravye intara, ntaravye idini, ntaravye igitsina, ntaravye igihugu umuntu abamwe. Naravyiyemeje kandi ndubahuka no kubikora. Kubahuka kubera yuko kwigisha ubu buhinga bwo gukinga indwara no kuzivura ni igicumuro c'agacamutwe kuri bamwe. Ehe namwe nimurabe igihugu ca Madagascar cyavumbuye umuti wa coronavirus kibifashijwemo n'umuganga Dr Munyangi wo muri Kongo. Ariko laba abateka mutwe bahinguye coronavirus bakaba bariko nayikwiragiza mw'isi, babiciye mu materabwoba bacisha mu mashirahamwe mpuzamakungu nayo muri Afrika, nka ishirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine na CEDEAO. Bariko baratera ubwoba perezida w'igihugu ca Madagascar ngo ahagarike gukora urya muti urandurana n'imizi coronavirus, kubera yuko kuvura coronavirus igakira ubu uri kurica urudandazwa abahinguye uwo mugera bakawunyanyagiza mw'isi bateguye n'ivyo bifuza gushikako, na cyane cyane mu byo kugira ubukoroni, kubandanya ubukoroni mu bihugu vya Afrika. Ntimwibaze rero ngo kwigisha abantu kukinga no kuvura indwara ngo ni igikorwa ciza gihimbara bose, hari n'abakibona n'ubuhombe. Aho kugwanya perezida wa Madagascar ngo ariko aratoteza indwara ya coronavirus, ahubwo bari bakwiye kumuha amamiliyoni y'amadolari agakora urya muti ku buhinga bugezweho, akawukora mu buryo bw'urushinge, akawukora mu buryo bw'ibinini, harya uri mu icupa ukajyaho mu gacupa gatoya kangana na 100 ml, hamwe umuntu afata mama aho kugotomera mu kirahuri, kuko harya umuti ko bamaze kuwutora ibindi birashoboka, igisigaye kuronka uburyo gusa bwo kubikora mu buryo bugezweho. Ariko aho kumufata mu mugonga mw'ubwo buryo, ahubwo bariko baramukora kwiterabwoba. Imana idatabaye ejo uzomkumva bamugize nka Kadafi. None Kadafi mwibaza ngo yaziziki? Yazize gusa ko ariko arakoresha amahera yiwe n'ubwenge bwiwe n'ijunja afise ngo ibihugu vya Afrika bigire ubumwe bwa Afrika, bakoresha amahera yabo n'ubutunzi bwabo, abazungu bataje kutuvangira. Baciye bamugandagura, ntibaciye bamugandagura none mu 2011 mu kwezi kw'icumi, itariki 20 z'ukw'icumi mu 2011 Kadafi abazungu baciye bamugandagura.
none Libya ubu ntiyabaye nk'umusaka, intambara z'urudaca, amagorwa n'ubukene n'ubutindi buhari woraba ukuntu bungana. Kubera iki? Uzanye iciza hari abakibonamwo inyungu n'ubuhombe, bakaba biteguye no kukigwanya no kugitsiratsiza. Vyari bibereye ko abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika bafata mu mugongo bagashigikira perezida wa Madagascar Andry Joelina, haba mu kugura urya muti kugira ngo uburyo bwiyongere, mu kumurungira ubutumwa bwo kumukeza ngo bamutere intege ku rugamba rimwo, mu kumushigikira mu buryo bw'amafaranga, mu gushira kamu hejuru kugira ngo abateka mutwe bariko bararondera kumutoteza kubera urya muti yakoze utazananye mu bazungu kandi uri kurikira umugambi w'abakoze ujya mugera, bakaba bariko barawunyanyagiza mw'isi. Babone yuko batariko baragwanya Madagascar gusa, ahubwo bariko baragwanya ibihugu byose byo muri Afrika. Ariko ingorane ntidushigikirana, abanyafrika ntitwiyemera, ntitwemerana. Ubonye umuntu akoze icyo utakoze ugira inzigo n'ishari, ukarondera kumugwanya, kumutoteza. Aho usanga abazungu ahubwo bariko baraca ku banyafrika bamwe bamwe, mbere harimwe n'abakuru b'ibihugu kugira batoteze Madagascar, mbere bakazoha n'inzira abazungu yo kugira ngo bishobotse bamukuremwo bamuzimanganye kumwe bagira perezida Gaddafi. Kuko umukuru w'igihugu wese hamwe na leta yose yo muri Afrika atemeye kuba umuja w'abazungu ahinduka umwansi wabo, kandi abazungu kugira bamushikire baca ku banyepolitike bamwe bamwe bo mw'ivyo bihugu nyene, ku politike bamwe bamwe bo muri Afrika kugira ngo bari bo bagira ikiraro mu gushikira uwo mukuru w'igihugu canke ico gihugu kugira ngo bagisambure. Harageze igihe aho abanyafrika baja hamwe bakanka ubujinga bwo kwama biyumvira yuko imiti yose ikinga ingwara ivura indwara izova mu bazungu. None ko bariko baragiriza perezida wa Madagascar ngo ujya muti ngo ntiwasuzumwe neza, ngo ushobora no guteza ingaruka mbi mu magara y'abantu. Hajya mwibaza ngo n'urukundo rwose bakunda abanyamadagascar n'abanyafrika. Ni miti ingahe yirigwa irica abantu, ikabatera diabete, ikabatera cancer, ikabateza ingwara z'amafyigo atabagara, hamwe ata muti n'umwe uyavura, ibyo twita insuffisance rénale, cyangwa umuntu yawufata ubwo nyene agacapfa. None murigera mwumva hishiramwe mpuzamakungu yitamagara abantu ku isi OMS giyamirije mwene iyo miti yica abantu, mugo kwera yuko ari umuti wahinguwe n'umunya Afrika ngo uje kwica abantu. Madagascar imaze kugwaza abantu coronavirus barenga 157. Uno munsi 157 nibo bamaze kwandura coronavirus, abashika 105 bose barakize kandi bakijwe n'ujya muti Covid Organics, n'umuti kama wahinguye mu biterwa harimo Artemisia. None 105 ko bakize, 157 n'abandi bariko baravugwa bakijwe n'uwo muti. Abazungu bavuga gute ko ari umuti mu biteye amakenga? Imiti yiwabo kubera iva mu bazungu yahunguwe n'uruko bagwera, niyo rero itatera ingaruka mbi. Ahubwo hari n'igihe uyifata ntunakire, ahubwo aho kugukiza ikanakwica. Ariko ubujinga bw'abanyafrika, umuti naho wotikiza inganda wavuye mu bazungu, abanyafrika twese twakira nk'ibihwiji. Mu Burundi muri Afrika dufise abaganga bize baminuje, bafise amadoktora mu Bufaransa, muri Canada, muri Amerika baraho. Dufise abashimiste, aba-ingénieur, aba-professeur de l'université. Kuki tutoja hamwe n'abarongo ibihugu vyacu ngo twige uburyo twokwikukira no mu vy'amagara y'abantu, twihingurira imiti yacu kama ngo twaronse independence? None ico twakize n'igikuretse ko twakize ikimoko gusa, nazana amagiza n'amasoro. Ariko ubukoroni bwahinduye ishusho. None turakenyeye n'urushinge ruve mu bazungu, n'urunyuzi rusha n'impuzu ruve mu bazungu, n'umuti wa gripe uve mu bazungu, ugwaye agakomere uve mu bazungu, uamibe uve mu bazungu. None abarundi abirabure ntiboshobora kwikorera imiti yabo. None twiziki twize gutanga imiti y'abazungu gusa, umuntu akagahara mu biro akigira ibiti n'amabuye ngo ni gihangange, adashobora no kumenya umuti wa gripe, adashobora no gukora urunyuzi. N'umuntu aje kugusaba ijambo ukamenga rije kurisaba data wa twese wo mwijuru.
kwigira ibiti n'amabuye ngo uri gicocoro ngo warize ngo waraminuje. Twiziki turabakoroni turabaja b'abazungu. Umwirabure yikoreye umuti ngo ivyo ngo n'ubugesera ngo ntibyasuzumwe. Bisuzumwa nande? Ijya iwanyu yirigwira mara abantu muri Afrika yasuzumiwe hehe? Kandi yirigwira atikiza inganda. Abantu birirwa bagaraguwe n'iyo miti yakozwe n'abazungu banganiki. None iyo miti ntiyaciye mu laboratoire ntiyakozwe n'abahinga rurangirana. Ntibayanka kubera yuko uwo muti wozana ingaruka mbi, banka ko wahinguwe n'umunyafrika. Harageze igihe abarongoye amareta yacu yo muri Afrika baje hamwe banke gutwazwa umukazo n'agahahazo. Bereke ko bashoboye, bereke abazungu yuko barambiwe no kwama bateza ibiganza umuzungu amuhakurushi. None ibyo bintu bagenda gufyatagurira iwabo, wewe urakakuzana ngo nokubera wabonye ko bije mu gakarato keza bikadandarizwa muri farmasi bambaye itaburiya yera. Ni igiki kikubwira ko ari byeranda ari bitagatifu? Abashimiste bacu, ababiologiste bacu, abadoktere mediko, abashershere, abavuzi kama kuki batoja hamwe ngo bikorera imiti abene gihugu bironkere imiti yabo mizima batarinze gutega ubukira kuyivuye mu Buhindi, mu Bushinwa no mu bindi bihugu by'abazungu. Hanyuma tukavuga ngo twarikuye ko abakoroni, twabikuye ko ryari nuba ari bo tugiteza ibiganza. Impingira cyari ndende, ariko abarongoye amareta y'ibihugu vya Afrika bagiye hamwe n'abahinga babo barashobora gushinga amalaboratoire dohoshesha akomeye bakayateza imbere. None abazungu barabivukanye, ujya mutwe wabo ujya bwonko bw'abazungu ntiburemwe nk'ubwonko bw'abirabure. Nuko abazungu baduhaye uburozi bw'inyigisho zipfuye, natwe turaburya turabusogongera, n'ubu nibwo turarira ku murango no mwijoro. Ubwo burozi bwatubwiye ngo umwirabure ntaca ashoboye. Niyo wumvise ikintu cyakozwe n'umwirabure mugenzawe wishiramwe ko atakintu kirimo kuko cyakozwe n'urukobagwera, ivyo n'ubujinga ndabivuze nzovyemanga. N'ubujinga kuyumvira yuko umuti muzima utegereza kuzanira mu Bushinwa, mu Buhindi, ngo utawukomanze mu Bufaransa ntiwoba ari umuti muzima. None amashamba yacu dufise muri Afrika, mu Burundi amaziki, indya dufise muri Afrika mu Burundi zimaziki. Mbega ijya miti mwibaza ko bayihingura mwijuru? Ikoroka ivuye mwijuru ntihingurwa mu bimera myinshi. None ngo twarize tukagara mu mabiro tukigira ibintu by'ibicocoro by'ibihangange ngo abantu bose buname bagenzi inkoro hasi imbere yawe. Ngo ufise amadoktora 8 amaziki. Yakoreshe izo mpano Imana yaguhaye ubwo bwenge kuba igihugu cyarakwigisha, umuryango ukakwigisha, erekana nawe icyo ushoboye, ugira icyo uzosiga mu gihugu. Warize uri umushakashatsi, uri umubiologiste, uri umushimiste, uzofatana umuti wa gripe usigiye igihugu mu by'ukuri. Ubwo bumenyi, ubwo buhinga bwo mu bitabo buherera mu bubati bwo mu mabiro yanyu buzomarira iki igihugu, buzomarira iki Afrika? Reka umuzungu abane yadusuzugura atuzuza gati iyo wigize agatebo bakuyoza ivu. Abarongoye leta yacu y'u Burundi, abarongoye amareta yo muri Afrika nibaje hamwe kujya twikuye ko ubukoroni bw'abazungu buzana amagiza n'amasoro, abazungu bagasubira iwabo. N'ubu bukoroni bariko barakora tubwanke, ntituzobwanka mu migumuko, oya n'ukwicara hamwe ibyo kwama tuzeyinze no mu by'amagara y'abantu tubibwire tuti goodbye, turagusezeye. Shinga ibigo byacu, abahinga bacu nitubashire ku kazi, leta ishiremwe uburyo bw'amafaranga, imiti hingurirwe iwacu, abahinga bacu bayisuzume, OMS niyashakize kuverifya abagwayi bacu bakire. Abazungu nibayanka iyo miti baze bayirinde iwabo, mugabo twebwe muri Afrika, mu Burundi iyo miti izotuvura. Ivyo kwibwira ngo imiti yose ivura ngo ikomeye ngo izova mu bazungu, ubwo n'ubujinga Abarundi, Abanyafrika bakwiye gusezerera. Ndabisubiyemwo nzovyemanga, ninashaka ndabizire. Ibintu byo kwama duteze tuzeye inze ngo imiti yose izozanana mu bazungu n'ubuja n'ubujinga. Abaganga bacu barize barashoboye, nibaje muri laboratoire bave mu biro baje muri laboratoire. Abafarmasi bize farmasi atari mu buryo bwo gutanga imiti gusa, harimo no kumenya umuti biwugize, kuwihingura, nibaje mu laboratoire. Abashimiste, ababiologiste nibaje mu laboratoire. Amareta ashire uburyo mu laboratoire
kandi ubwo ntimuzotakara kuko ya mahera twivuza imiti y'abazungu azoca akoreshwa mu kugura iyo miti igihugu cikoreye. Ya mahera gumi wacu iterambere ryiyongere n'amagara meza agwire. Ivyo kwama tuzeyinze mu miti yabo mbere imwe inatwicira abantu ikadusinzikariza abantu, na ya mashirahamwe yabo bashinze abakingira ntagire icyo bivuga ko kubera imiti yavuye iwabo mu bazungu. Ivyo tuba tuyisezereye. Abarundi abanyafrika bacibwira yuko tudateze ibiganza abazungu, tuba twigize nyamwigenda ko ubwo n'ubujinga vyanditswe ko dutegereza gusega abazungu, ko abazungu batadukontroye ngo tubabaja babo umengo tuzoba ducumuye ku Mana. Ubwo n'ubujinga, ubwo n'ubutindi. Abarundi abanyafrika turagwaye mu mutwe, turaremvye, dukeneye muganga tuvura mu mutwe. Twarize twaraminuje. Ivyo twize biri hehe? Umuntu akiga ivy'amagara kaminuza akazorinda afatana gatabo asize k'impapuro 6. Umunyagihugu hariya Muyinga Rutana azosoma akamenya kwivura gripe malaria. Ivyo bintu mu vy'ukuri numva ko abazungu baturoze, batwononye mu mutwe. None imyaka 12 wize ivy'amagara yamaziki. Buri mwaka turaramura abashimiste, abiologiste bariko barafasha iki igihugu. Leta nizibashire mu laboratoire bakora ibintu bikomeye. Ivyo kuzerenza tubisezere kandi birashoboka. Niho umuzungu azotwitegeza avuga ati bwa bundi abanyafrika bahumutse amaso, baciye ubwenge pe, bwa bujinga bwabo bwaheze. Uwigiza gatebo bamuyoza ivu. Abarundi nitwashaka kwigenga tuzokwigenga tutarabaje b'abazungu. Ivyo dukeneye biriho mu Burundi. Igikeneye nuko tuba mu bujinga bw'akaborerwa abazungu badushizemwo, tukiyumvira nk'abantu, tutiyumvira nk'ibirobo, nk'ibikoresho by'abazungu. Abajejwe iby'amagara y'abantu bamenye yuko batize gutanga imiti umuzungu yakoze, ahubwo nabo barondere de nouvelles stratégies juko mu gihugu c'u Burundi hoboneka imiti twebwe twihinguriye gushika naho tuzogira independence no mu vy'amagara y'abantu. Ahandi ho ivyo kugara mu mabiro ngo twigira abantu b'ibikoko b'ibihangange, kandi mu vy'ukuri umuzungu we wazi ngo ntacyo dushoboye, kandi akanabitwemeza natwe tukatwemera ko atacyo dushoboye. Ivyo n'ubujinga Uburundi na Afrika yose dukwiye gusezerera. Wewe wumvise kino kiganiro kinyanyagize ahashoboka mu Burundi no hanze, hepfo no haruguru, hakurya no hakuno, hejuru no hasi. Mwari kumwe na jewe Maître Alex Harimenshi, umurongozi w'ikigo Nufotec Burundi. Mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro vyinshi vy'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nufotec Ingaburikiza, umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama. Mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro vyacu bitandukanye vyo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio, mubicishije mu gukurikira ico kiraro tumuhora wacu wa YouTube, kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro vyanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba. Mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nufotec Burundi, mubicishije mu gufyonda subscribe canke sabone ku muhora wa YouTube Nufotec Burundi, hamwe no gufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko kw'iburyo, no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all, bigategwa n'ururimi mukoresha. Maze mw'ubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro vyose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube, kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp, mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cose kiba kibahimbaye. Hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cose muba muhejeje kumviriza, murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.